rero umva niyo bakubonanye ibidede canke wikoze mu maso ibi vyovyo baca bakubona kuri indaya wataye rero ubikora kugira abahungu bagushime rero umva nyine baramvuze amajambo menshi defo hari igihe narira mbwa nyuma narakomeye ndavuga ati ndazi iyo ndiko ndaje ubu muri igenda yasho mutima waruma naho wo kwandika pancarte ati tumufasha ariko arakinda hejuru kuba kwisi nukwitonda kuba kwisi nukwitonda bagenzi kuba kwisi nukwitonda kuba kwisi nukwitonda bagenzi kuba kwisi nukwitonda ubuntu burihabwa umuntu wavugwa neza ahari hose na hose akaranwa neza n'abantu ubesha kuba kwisi no kwitonda kuba kwisi no kwitonda bagenzi kuba kwisi no kwitonda kuba kwisi no kwitonda bagenzi nkuko bisanzwe uyu munsi dusanzwe turi ahantu kibengararije aho twasanzwe tuje muri la semaine de la diaspora tukaba twahahuriye n'umwigeme ntawe tuzi mu vyari karahanisha mu vyari karerekana twabonye ari umwe mu basanzwe bafise ingabirano idasanzwe twifuje kumuganiriza twumve atuvugiriza gitari uko twaryohewe namwe ushobore kuryoherwa natwe karibu thank you haba nitwa Edidienne Munezero nkabasanzwe nkunda gucuraranga gitari nsanzwe ndi umuririmbyi ndaririmba indirimbo ndafise indirimbo y'umukenyezi nashize hanze haro n'iyindi ngira nshire hanze y'ikibondo musanze n'ivyo abaririmbyi basanzwe bari imice myinshi hari abaririmbyi ba secular music hari aba gospel music hariho n'abaririmbyi ndangakaranga wewe uri mu mugwi uhe muri iyo migwi itatu y'abaririmbyi ese twumve je novuga ko harimwo indangakaranga ubwa mbere na mbere hama hakabaho na gospel na gospel ndangakaranga na gospel niho usanzwe uhagaze iyo ndirimbo waruvuze wasohoye iri mu ruhande rwa iri mu ndangakaranga je numvise uri kuravuza gitari ndaryoherwa ndifuza n'abariko baradukurikirana kubera urukundo badukundana kuko tubakunda ko boshobora kuvibingana natwe ukaturirimba akaririmbo kamwe uri kuravuza n'igitari kugira ngo bashobore kumva neza na neza ivyo turiko turavuga ko tubifitiye icemeza ego irakunda let's go yes ndaririmba ndagufasha kuririmba tugira ya Edidienne kuba kwisi no kwitonda je gusa ntarinzinza kuko nyene kakarefu okay reka turimbe rep kuba kwisi no kwitonda ndiko ndimba kose sindakwicira intuze ni sawa sindiko ndagorana jiyanje gusa reka kuboge hanganire kuba kwisi no kwitonda kuba kwisi no kwitonda bagenzi kuba kwisi no kwitonda kuba kwisi no kwitonda bagenzi kuba kwisi no kwitonda ubuntu burihabwa umuntu wavugwa neza ahari hose na hose akaranwa neza n'abantu ubesha kuba kwisi no kwitonda kuba kwisi no kwitonda bagenzi kuba kwisi no kwitonda kuba kwisi no kwitonda bagenzi mwamwumvise
namwumvise ndibaza niwe turi kumwe muri uno mwanya nubwo mutashoboye kumumenya izina mu mwanya ndibaza araza kutwibwira kugira ngo dushobore kujana n'uwo tuzi. Akabazo gatoyi no nipfuza kukubaza kuvuza gitari benshi dusanzwe tubimenyereye ku bana b'abahungu. Uri umwana w'umukobwa birakora? Muri societe mu kibano. Yego novuga ko biba bitoroshe cyane cyane biba bigoye hajyo uri kuriyiga. Uraronka abantu benshi baguca intege kandi n'abantu benshi ntibakwigisha. Baba je barambwira ati nta bakobwa bashika kure ku gitari. Nk'ubu aha niko ndavuzane ko mvuza amabare. Rero benshi abakobwa usanga bavugiriza mu mamajeri izi note zoro. Rero usanga bavuga ati turabizi abakobwa bagera hiya ariko je nashaka kuba umusoliste abivuga akambya toya kweri solo uri umukobwa ntigikunda mugabo buke ubu ndavuga ko ngeze ku ntambwe ishimishije. Abahora baguca intege ubu bavyakira gute? Bo ubu benshi usigaye uri mu metre muri byo ya ubu benshi baragira benshi barangurira ifana vraiment barakugurira agafana. Banase kukwigisha wowe abakwituye uyu munsi ubakira gute mugihe baba bifuza kumenya ivyuzi? Icyambere na mbere jewe umuntu wese kwanyituye ashaka kumenya gitari ndagerageza uburyo bwose nkamwigisha. Yego iyo ari umukobwa hoho ngira inguvu nyinshi kubera banifuza ko abakobwa natwe ku muziki kubera abakobwa benshi bavuga ko ari piano gitari bayiti nk'ibintu bigoye iki. Rero mbashaka ko n'abakobwa nabo babimenya. Iyo mbonye ari umukobwa wowe ashaka kwiga gitari ndashiramo inguvu cyane. Yego kubera ko umukobwa ya kubera ari akantu nanje naragize shoke. Ya naragize inzigo nashobora kuja muri musique ntavugije ntakoze ku gitari kubera yuko bavuga ati uyu n'uwundi kumuha gitari no guta umwanya. Ugasanga rero ndagiye maze nk'amasaha 3 ndabaririmbira gusa utavuze ntavuze. Kugeza uyu mwanya tuvugana wowe umaze igihe kingana gute uri kuravuza gitari? Ndamaze igihe gitari gito ndamaze nk'imyaka 6. Imyaka 6 uvuza gitari. Wowe umaze gufasha nkabangahe woba wibuka boba bazi gitari biciye muri wowe? Shani benshi kubera yuko je hano hose n'abandi ko narigisha abantu piano gitari ariko nk'abakobwa bo reka mvuge muri rusange nk'abantu bamaze kwigisha gitari ni benshi kubera ko dusanzwe hari ishure nyoboye nigisha by'umuziki. Usanzwe wigisha gitari? Ishure ryitwa gute? Ni École musicale Femido Jaba indata Burundi mu Carama. Rero umva nk'abo banyeshure bose mvuze ngo ndabaharura usanga binsavye. Ya none ama promotion ko agenda arakwirikirana mumenya ati promotion ya mbere twasohoye abanyeshuri bangana uko, promotion ya kabiri twasohoye abangana uko. Mbona vuga yuko umaze gusohora urategereza kumenya ati igitigiri cyo bakingana uko ugereranije. Igituma bingoye kwestima ni kubera ari promotion ya mbere nituraheza tugeze hagati na hagati. Rero hariyo nk'abo twatangurana bakagira intege nke bakabiheba kubera nka gitari vraiment bisaba umuntu afisi umwete irakubabaza intoki bwa mbere intoki zikababara inzara ukazica zikavako. Umva rero nk'abantu benshi rero ivyo bintu badashobora kubisupporta bagaca babivamwo. Rero umva nico gituma bica bingora mugabo ndari kirashobora kubeshaho umuntu cyane gose cyane. Yego nk'akarorero ni gute ushobora kwinjiza amafaranga kubera kumenya kuvuza gitari? Gitari kivanye nawe ungene igenda yinjiza kugira ushobore kubaho utagate nkuko tubibona. Ya bwa mbere na mbere je novuga ko umuziki ari wuntunze. Gitari nico kintunze kuko je fashe gitari ndi jenyene ni gake nshobora kuvaho nakopoje nk'indirimbo ntanditse nk'indirimbo urumva kandi nk'indirimbo ndayanditse nshobora kuronka umuntu akayingurira nshobora kugira ntigakundwa ugaca usanga ndaronsa amahera. Urumva ndabikisha gitari hama ikindi gitari uravuza mu manza ibintu by'imanza byo nibyo bya mbere byinjiza ukumva umugabo uri kumwe n'abandi ba musicien aba pianiste dufashanya mugabo novuga ko n'ibintu by'imanza birinjiza cyane mu bintu by'umuziki kuko nk'abantu bamaze kugera kure barashobora kuba mu kwezi amasamedi yose n'amadimanche afashwa. Aba musicien barakenerwa cyane iyo abamama bibarutse cyane voilà kubakeza ama anniversaire urumva n'utuntu twinshi tw'utumanza duto duto tuzaturaba ibujumbura hose byo
ngo umuntu ngo kwijije ukwezi anniversaire voilà avuye hanze tugende kumutegera kuri aeroport shaka sheri wanje nze kumuririmbira aho nca ndakuvugiriza gitari ukampa makeyi nashira umuntu ashobora kumuririmbira ja nubu wabibonye ko harayo naciye en fait umuziki urakora umuntu ku mutima hariho nk'indirimbo ushobora gucuraranga ukabona abantu irabakoze ku mutima rero iyo umuntu akozwe ku mutima hariyo abantu bamaze kuryoherwa no kurekura bizanana akajambo ushobora guterera abantu baca intege abandi mu gihe baba bariko baragerageza kurondera ikintu kanaka bo biyumvamwo muga gaca haza abandi bantu babaca intege muri ico kintu baba bashaka kwidestinamo yego akajambo ushobora gutekerera abantu mwe nawe ikintu notekerera umuntu afise ahantu ashaka kugera ariko akaba afise abantu bamuca intege icambere na mbere bavuga ngo uwuzi ico ashaka ntapfa ico atoye urumva navuga rero ko wewe mu gihe uzi ico ushaka nta muntu n'umwe ashobora kuguca intege ikintu cose bisaba wowe ugira inguvu yo kugishikako nubwo abantu boguca intege wewe urazi ico ushaka urazi iyo ushaka kugera kuko wewe ushobora kukubwira ko nshaka kwiga gitari ukandaba ndi umukobwa ukavuga ati wewe naho vyo gushikana deja mu Burundi hari amasaha umukobwa atarenza gutaha kuri bamwe tiwe ntudushaka kuvuza mu makaraoke n'ibindi mugabo je ugasanga afise iyindi vision urumva rero umuntu atazi vision yawe ntakwiye kuguca intege wewe kubera uzi vision yawe utegerezwa kugira inguvu nyinshi ugatemba ukongera ukavyuka hama ikindi naco novuga nuko iyo uri mu rugendo rwawe rwo gutera imbere cyangwa rwo gukomeza impano yawe niga kuzobona abantu bagushigikiye ukiri mu ntango abantu bazokwama bafise ivyo bavuga abantu baza kuvuga iyo babonye success yawe ibonetse yego nico gituma rero muri cyatangura kubwira ko bagusengera cyo vyose bagusabiye mugabo ukiko urapambana nta muntu numwe bari karabona ivyawe uri mu kintu kimeze nk'igifungo mugabo mu gihe ico gifungo kigiye mukaja habona abantu bose banakweshima barakumera n'amashi yego twe twamaze kukumenya nk'umunyempano mu kuvuza gitari watubwiye kuzi no kuvuza piano watubwiye kuzi byinshi muri muziki abo bipfuza kugutora canke kugira bashobore kubonana nawe bashobore kumenya ivyo uzi ushobora kukuronka gute n'ugwahe rubuga wo bukoresha naye amazina wo bukoresha ku mbuga mu ncamake nihe address bashobora kugutora nta modification ihari nitwa Munezero Edidienne nuko nyene kuri Munezero Edidienne yego naho uja kuri YouTube ukandika umukenyezi by Edidienne tuyibona indirimbo ndibaza no mu ndwi iza indirimbo y'ikibondo shasha izoba yagiye kurumva maze gushira kuri YouTube amazina nayo ushobora kuronka ego ni Munezero Edidienne uretse yuko kuri YouTube no kuri IG nitwa Edidienne Oscar ego Oscar Green nagigaje gute ni papa na mama papa yitwa Oscar mama yitwa Agrippine twaciye rero tubifatanya cha turonka Oscar mu kurangiza ikiganiro tugusabe utuvibingire n'akaririmbo kamwe mu turirimbo woba warakompoje ukanaririmba dushobore kurangiza ikiganiro cyacu Oh
arashoboye mu gisirikare arashoboye mu gutanga ubumenyi mukenyezi iwiti urashoboye. inspiration yavuye yo kugira ushobore kwiyumvira iyo ndirimbo ndirimbo y'umukenyezi urubatse kwanza oya ndi umukobwa ndacyari muto. inspiration yaje gute kugira ngo bo inspiration ahantu nayikuye iyi ndirimbo ni ibintu nagiye kwiga niga 9e hama genda kwiga ibintu biraho nyene bariko barigisha abakobwa by'amamashini ibintu nk'ibyo hama umunsi umwe turonka visite ya Miss Kayanza w'ico gihe mengo yari 2020 nk'uko hama turonka nyene na afise titre ya Mucece sinzi iyo titre iyo ariyo muri Interbank baratugenderera aho mu Kabondo kuri ico kigo twarimwo hama rero baratuganiriza bariko baratuganiriza niho baca bavuga ati umukobwa wese ari hano afise ikintu yatinye kugaragaza nk'impano yiwe yoshobora kuvuga ofeti baduha akaje ko kuvuga hama je nasanze mvuza gitaha mugana yivugiriza muri chambre je nyene usi naravuza beatbox ku munwa ryangoma y'umukanwa navyo narabizi uzi vyose ya rero irya beatbox yoyo nyene ash gacishe ko gatoyi gatoyi gusa gacishemwo bwira abatakazi bakumve na kinagondo buruntu beatbox ni beatbox kadicishirize ko gatoyi kugira tuvyumve hanyuma ubandanye ingene vyaje ya bihora bintera isoni mugabo kikuri mu kikubwira ya twagiye get cool. Ivyo navyo ukunda kubikoresha muri situation yawe bo nabivuza kera nkiri umwana gufyina kurya kuntu twafyina turi abana nka zirya ndirimbo z'abahiye ibintu vy'amayaya jewe nzogu usanga nyene muri quartier two turimba tw'abakatolika aho wavyize nta muntu yabikwigisha oya bikuri muko nyene byari bindi hama nguma ndabivuza muri quartier mugabo hariho bendera ya Pentatonix y'abanyamerika nagiye kubona ko hari ibintu bizima maze kubona iyo band ibishimye iyo band irabivuza urumva cyanavuga ati kumbe vya bintu biragira biraba cyanguma nigana indirimbo zabo uwo muntu avuza beatbox nguma ndamwigana ndi muhira mugabo abantu bakambye ati uri mukobwa ivyo hasona bakambye ati nta mukobwa avuza ivyo bintu urumva bamwe bakantera n'ubwoba ati igitereko kizova ivyo bintu mvuza nta mukobwa bivuza hagera igihe vraiment ndabiheba nico gituma ubona binantera n'isoni kenshi kuvuza ubu ntikivyitwararika navuga ko ariko abantu benshi ntibabinzi ku benshi banzi kuri gitari na piano rero uwo munsi ca ndabikora wow baca bararyoherwa baca barama courage baca barambwira rero twebwe urabona yuko hanonye dufasha abakenyezi iki n'iki rero twarabonye yuko hariho abamama benshi abagore benshi usanga bafise impano nkuko kwiwawe ugasanga nk'abagabo bavuze ati ivyo bintu vyo kuvuza ingoma ku munwa uri umukobwa s'ilivupre hagarika entre mva muri famille y'abapanigote urabizi abapanigote bavuga ati wataye indero urumva wataye indero ibintu vy'ikidinidi wananiranye bica bimva cangenda ngira intege nke uko nyene mugabo uwo musi baca barantera intege bashobora mbwira twandikira indirimbo shitse muhira ca ndavuga ati ega bwabo nubwo nahora nisuzugura ndafise iki ivyo kunda navuga ngo aka kantu hari akantu kaje ndi muri no barabara rya RTNB
aha nyene uva mize viva uduga nkuku kavuga ngo kera nkiri muto ngize ikibazo numva no kwitura mama wenyene kandi urumva kakaguma kanyibutsa ukuntu mama nkiri muto tuvuye nko kwishuri yatwitaho sinzi ko urabona mu rugo vrema ba mama bubahwe bitabana urashonje uragizene rero nguma nibuka ku kantu shitse barabibagira mu gihe bamaze kuronka umwana ku mumama ni ikintu gikomeye cyane niyo bahukanye kenshi usanga umumama avuga ati abana nzobagwako kandi atani cyafise abagaburi mu gihe umugabo avuga ati genda nizanire ubukobwa bushasha bugezwe mugabo umumama aragwa ku bana hariyo n'umumama ashobora kwanka kuja kurogorwa iyo apfakaye kubera gutinya ko umugabo azotwaza jako tuhava mufatira abana na urumva urukundo rw'abavyeyi ndumva nyene ukuntu nitura mama kandi vrema mama ndamugenda shonje n'abandi ko mugiranje ngwaye iki rero umva kaca kanzamwo ndavuga bwawe ndumukenyezi nawe nyene arashoboye ya rero bica binzamwo uko biranzamwo indirimbo c'amadayujuje nayujuje umunsi umwe gose uyibashikirije bayakiye gute barayikunze cyane gose barayikunze baca barambwira nje ndayipresente ku munsi mukuru wabo naragize nubwo ko hari umunsi wa mbere nshoboye kuja guhagarara imbere y'abantu wara ndi jenyene ni gitari usi na beatbox yoyo ni ikintu ca mbere ego ndavuga ati mana we narabanje ndanababwira ati na mama yarahari uwo munsi navuga ati naranabanje ndababwira ati nukuri ngira nkora ikintu ntinya mu buzima kintera isoni mugabo ndabikoze wow bararyoherwa abamama benshi baranzanira amahera barampaye amahera menshi ndanavuye kuri stage nyene barangwa mu nda wow numva ndaryohewe mama nyene wumva ariko arabona umwana w'imbere baba arafise ukuntu yaryohewe atabigaragaza cane ubwo wadushitse muhira niho nabonye uburyo yaryohewe abashitsi bose baje muhira umwana wanje ubibona mama yaravyishimiye cane kenshi kabaho iyo ndirimbo arakunda kunyumviriza cyane cyane ako kantu ngo kera nkiri muto ngize ikibazo naca numva no kwitura mama wenyine karamuryoheye ku buryo abantu bose mviriza umwana wanje yarandirimbi ukibibona yaranyitaye haranye kizaramukorera arakibuka ariko novuga yuko nyuma yaho naciye nja muri interna ibintu by'umuziki bicamera nk'ibipfuye gatoya muri interna hariyo piano ncambandanya piano ndi muri lycée candakwama nta telefone umva nari mfise nari nkiri umwana rero novuga ko ibintu by'umuziki ncenda bigarukamo maze guheza imanite ubu wagarutse mu bintu by'umuziki nyezina imbogamizi ntizibura mu kintu canke mu bikorwa kanaka umuntu wari wese aba ariko arakora n'izihe imbogamizi uriko urahura nazo zikubuza gushika hamwe wifuza gushika vyoroshe imbogamizi mpura nazo icambere na mbere ndabura amafaranga kuko nk'ubumba mfise indirimbo nanditse nyinshi ugaca usanga rero kubera uko kuntu bisaba muri studio amafaranga video kugira ukore video bisaba amafaranga nk'iyo ndirimbo y'umukenyezi nashaka kuyikora ari indirimbo nziza irimwo ibintu nyene by'indangagaciro mugabe ibyo byose urumva urabikota abakobwa batambika irundi urabakota kandi iyo n'indirimbo bisaba ko umuntu byibuze aja nka ruguru ndabona ko iyo ndirimbo izosaba uburyo camba ndasohora lyrics yayo iyi kibondo nayo yoyo basi yotuma kuko narinza namaze gutangura kwigisha umuziki ndiko ndinjiza amahera makeya urumva novuga ko niyo novuga ngo narakoze rero amafaranga vraiment arangora ikindi naco usanga kingora abantu nyene bancintege abantu batantahura n'ubu baracyahari umuyoro bategerezwa abantu batantahura defo bakabona ko mengo ni ingeso mbi kuko imbere yuko nsohora indirimbo nari mu Pentecote hari indirimbo nigishije muri chorale twasohoye muri chorale kandi je nari muri dere wacu rero babonye impejeje izo ndirimbo z'igipanekote baca babona nje muri zino z'ibintu by'imico hari ukuntu mengo babibonamwo nk'ibintu by'ivyaha nambaye ikidede bicu byumva baca babona ko ari ivyaha nagiyemo rero umva ndagira
ndaronka dekomante ho zicana intege ibintu nk'ivyo hariho evenema zimwe zimwe ntashobora kwitaba kubera ijoro mw'ijoro baguciye mu rusengero ho oya wumva muri eglise ho n'ibindi byararangiye bo ntibaranca mugabo amajambo ni menshi abantu baranyandikira ibyawe tugiye kubibona ibintu nk'ibyo Imana izoguhanura bizi uzosha uzoja mu muriro yo turababaye waraguye ariko ni kimwe navuze iyo uzi yuja nta muntu numwe ashobora kuguhagarika même si ashobora kumbwira ibyo ndabatahura niko gutahura kwabo kugera bo bazi ko kwambara ikidede bumva ko umengo ni icaha alors que ntaho vyanditse muri Bible yuko kwambara ikidede ari icaha rero umva niyo bakubonanye ibidede canke wikoze mu maso ibi vyovyo baca kubona kuri indaya wataye rero ubikora kugira abahungu bagushime rero umva nyine baramvuze amajambo menshi defo hari igihe narira bwa nyuma narakomeye ndavuga ati ndazi iyo ndiko ndaje ubu muri legend yasho mutima waruma naho wo kwandika pancarte ati tumufasha ariko arakinda hejuru ya ndumva ko ntaco bintwaye kuko ndazi iyo ndiko ndaje kandi maze kumenya uwo nshaka kubawe yego tugushimire cyane ku kanya kawe duhaye merci beaucoup. Okay, reka dusaba bariko baradukurikirana mwese ndibaza impano yiwe mwayibonye abakunda ivyo bintu ni benshi nagenda bikunda ndakunda ubuntu mwe nubwo umuntu azi gitari umuntu abiza piano na cyane cyane iyo mbonye ari wa muntu abenshi dasanzwe tumuzi yuko ivyo bintu ashobora kubikora kuri micro mwari kumwe na jewe Western presenter nyuma ya micro ya kamera mukaba mwari kumwe na Pasi Classic.